Ya salut la famille mumeze neza nizera ko mwabibonye ibirori nkuko byatanguye turi muri anniversaire y'umukobwa mwiza mu bantu Imana yahezagiye nka Rebeka ikabarema neza n'uyu mukobwa nawe arimo murabona arasa neza cyane ya bamwita Muco uno musaka bari musi w'amavuko nibo bwa mbere tumwakiye kuri Sandi Umoja TV twaje muri anniversaire yiwe navumbuye umusitari mushasha ntaribwo nkoresha ikiganiro ni hatari Muco joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Urasa neza. Murakoze. Ninde muntu yagukora makeup? Ni jewe nyene. Nuba wisize? Ego nje nisize. Ya kijya gihe cyose muranda kona nuba wisize. Ni jewe mba nisize. Ndabizi kwigirira makeup. Hari ahantu woba waravyize guhisiga cyangwa ni impano wisanzemwo nawe ubwawe utazi ngene byagiye? Ni impano nisanzemwo ntabwo ari byo nize ariko ni impano nisanzemwo. Ukiva muhira mugura bizi nawe kwavuye muhira usa neza kandi uberewe cyane. Urakoze cyane. Nyene ndakubaza wavuye muhira ubizi ko usa neza kandi uberewe cyane. Ego ndabizi ko nsa neza kubera ndaryohewe n'umunsi mukuru wanje wivuka ryanje nagerageje kwisiga neza kugira ndabe ko nosa neza. Muco reka ndagusabe kwanza nibwo bwa mbere ndakwakiriye hano hantu nakuvuga izina rimwe ariko ndabizi ko ufite amazina abiri tuzokora ikiganiro ciramvuye kano kanya gusa widondora abantu cyenda kubaza tubaze dukenya kugira ngo senda kwicira urubanza sivyo? Ego urakoze cyane ku mazina y'abavyeyi nitwa Nzisabira Henriette ariko izina abantu benshi banzi ko ni Muco. Muco yavuye Muco bararinye isuko nyene bivanye no kunungira nari inzobe bivanye n'ingene nakorera n'Imana abantu baca nisanga bampamagaye Muco. Urumuco biragusa neza. Ya ni anniversaire yawe y'amavuko uyu munsi kuri wowe hambavu yo kuba ari anniversaire ubujya uyunzu hamagara abantu ukabicarika nuko umunsi ufite icyo usobanuye umunsi kuri wowe usobanuye. Uyu munsi usobanura ikintu gikomeye cyane kuko uratwara benshi batavuka bapfira mu nda z'abavyeyi babo ariko je naragira ubuntu ndavuka nico gituma numvise no buhimbaza nkanashima n'Imana. Bakunda kuvuga mu Kirundi ngo nta mukobwa yivuga imyaka nimba atari bangukije imyaka ingahe? Wije imyaka 30. Ego. Muco no mu mama cyangwa ni inkumi? Ndi inkumi. Uri inkumi yabigize umwuga. Oya bizogenda neza Imana izongerera neza impurugo. Urumva impamvu mvuze ngo inkumi yabigize umwuka nuko bakunda kuvuga muri kino gihe ngo nta mukobwa muri kino gihe akuze imyaka 30 akiri wabo benshi barakunda kuja kubaka bakiri batonya. Byagenze gute kugira ngo ugeze iyi myaka yose utarubaka na mahitamwe yawe cyangwa? Oya samahitamo yanje nuko Imana itaranzanira vy'ukuri uvuye ku Mana. Urazi ko hari abahungu benshi ariko vy'ukuri udashobora guhita uronka uvuye ku Mana canke vy'ukuri. Rero ndacategereje ukuri avuye ku Mana. Muco n'umukozi w'Imana abantu benshi bagakunda kuvuga yuko abantu dusenga turabakozi b'Imana tutari dukwiye guhimbaza bino bintu by'imisi mikuru cyangwa ngo twisige nkuko we wisize urabivuga ku iki nk'umukozi w'Imana? Jewe nibaza yuko igihimbara umutima igihimbara Imana ntabwo ari housing navuga ko umutima uciye bugufi kandi wubaha Imana ni w'Imana yishimira
jewe rero ivyo kwisiga nukuri nta gaciro novuga ngo ni icaha canke ngo ni iki kuko nzi neza ibikorwa n'umutima nivyo bihimbara Imana. Bamwe bakavuga bati gukora anniversaire no gusesagura no konona amafaranga ubundi nibisanzwe kuva kera abantu bamye bavuka rero nta mpamvu yuko ba umuntu ngo yaravutse ngo ni tariki y'amavuko ngo agende gutumira abantu urabona ko abantu twafunguye twahaze twamerewe neza kuba umuntu wewe yo hamagara abantu avuga ati mfise umunsi wanje w'amavuko reka dusangire niko nawe ubibona ko umuntu aba yononye cyangwa ni umunsi mukuru nk'iyi? Oya umuntu wese afise ingena biraba ariko kuri jewe simba nononye kuko hari ibintu Imana byinshi yankoreye nkivuka barambwiye ko natemvye mpakwa gupfa barambwira ibintu byinshi nico gitumwe umunsi yugeze mba numva kuri jewe ntasesaguye mba numva noshima Imana. Ndumva ko dufise byinshi byo tuganirira no havanza ntakonone nzoguhamagara tubiganira ikindi gihe ariko akabazo kamwe numva nifuza kukubaza nabonye umwana atembera ngaho iyo bari umwana wawe? Ego cyane n'umwana wanje. Wagize amahirwe yo kubanza ukiri muto? Ego. Nukuvuga uzogenda ufise kimwe ku busa? Ya Imana yarangiriye neza irashika ndaronka uwo mwana sindogreta ariko ndashima Imana n'umwana wanje n'umuhungu w'imyaka 4. Ego. Muco kumunsi wawe w'amavuko nakaye kajambo wobwira abantu bariko radukurikirana kuri Sande Umoja TV? Nukuri ndashimiye abantu bose boba baje kumfasha kunshigikira urabona ko abantu benshi baje kunshigikira mu isabukuru yanje rero nabadukurikiranye bose Imana ibahezagire kandi mvuga ngo iyo hageze umunsi wivuka kuvuka ntabwo ari gihamana ariko n'umugambi w'Imana umuntu wese abakwiye kuwuhimbaza. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Muco, joyeux anniversaire. Ndakwifurije isabukuru nziza y'amavuko Imana iguhe umugisha kandi kwagure cyane kandi guha ibyo umutima wawe wifuza byose. Amen amen. Dusezereye abantu bariko radukurikirana kuri Sande Umoja TV. Murakoze cyane Imana ibahezagire. Murakoze namwe mwafashe kano kanya ndabasabe mwifurize isabukuru nziza Muco muramuzi mafilme menshi akaba ari n'umuririmbyi ivyo ndabivumbuye uyu munsi rero ko Muco ari umuririmbyi ariko tuzobigaruka ko sino bivuga uyu munsi reka tugarukirize hano kuri uyu munsi ariko ndabizi ko muramukunda abantu maze kuraba ibikorwa vyiwe Imana ibaho umugisha muhezagirwe cyane ciao ciao.